Yo, mwiriwe mwakeye, karibu kuri channel Diodone ND. Muri mushasha ntiwibagire kugira subscribe, like, comment. Tari mushasha nawe ukaba umaze kubona video zibiri au zitatu au zine au zitanu ngaha kuri iyi channel utaragira share, ni kubera iki? Nugire share urungikira abagenzi bawe kugira nabo nyene bashobore kumenya utu tuntu, ibi bintu ukuri aho kuri kuba nta handi ataraha. Rero umunsi ntatinze aka kantuze yakanjemwo kugira umuntu arondera amahoro mu buzima. Ugomba amahoro mu buzima. Kenshi na kenshi burya kugira amahoro bivana, gushaka amahoro bivana, gukenera amahoro bivana, vyose bivana, mugari biratandukanye. Hariho umuntu agomba amahoro, hariho umuntu yipfuza amahoro, hariho umuntu ashaka amahoro, hariho umuntu akeneye amahoro. Vyose n'ibintu bigenda biratandukana, mugani twese dukeneye amahoro. Kuba ata stress, ata ibibazo, ata ngorane, ukaba wibereye ngaho gusa utuze, wimereye ngaho uri mu vyawe. Ni ibintu vyinshi bituma umuntu agomba amahoro kugira yimererwe neza mu nzira yiwe, mu rugendo rwiwe niyo ariko araja. Rero ikintu gusa umuntu yomenya, kubera ingene ibintu bihinduka kubera tugenda turakura mu bwenge. Ubwenge urakura mu bwenge, ivyumviro bishasha biza biraza, ingene utambuka, ingene uhinduka, vyose bitangurira ngaha mu bwenge. Rero bitangurira mu bwenge. Ikintu wewe ugomba kumenya cane cane, aho ikintu wewe ugomba kumenya ni iki? Ugomba amahoro, nta kindi kintu ushobora gukora atari gufocusinga kuri wewe, atari gukwirikiza ibintu kuri wewe, atari kuraba ibintu kuri wewe. Uramaze kubona haje ugenda mu kiyo ukiraba, kenshi na kenshi ni wewe wibona, nta wundi muntu ubona, ni wewe wibona. Ni kubera iki? Uri kuriraba ko hari akantu ngira wihenze ukuntu uko uri umukobwa kuriko urashira ku makeup, uri umuhungu ko washokoje, urumva uriko uriraba, nta wundi muntu ariko ariraba. Naho muri abantu babiri, batatu, bane muriko muraraba mu kiyo, umwe wese usanga ariko ariraba, uri kuriraba. Urumva iyo focus, intumbero y'amaso yawe, intumbero y'ivyumviro vyawe mwako kanya biba biriko biraraba wewe ngene umeze, ngene usa, ngene ushobora guhindura akantu wibona ko mwako kanya. Rero ni mu buzima ugomba amahoro uriraba, ivyitekerezo vyawe vyose ubugumiza kuri wewe. Ubugumiza kuri wewe gute? Kubera hari abantu benshi bagenda kurondera amakuru hanze, kugira kumenya ivyo abandi bariko barakora, kumenya ivyo abandi bariko bariyumvira, gusa ari kumenya gusa nta mpamvu. Urumva aho uba uri kuritera ingorane. Kwitera ingorane ni ikintu gito kandi gishobora kuba kinini kandi cari gito. Rero bwa mbere na mbere menya, wirabe nk'ukuri kuriraba mu kiyo, ivyawe ubikomeze. Kurondera ubuzima bwo gutera intambwe, uri kurondera ubuzima bwo kugirana, ubwo aribwo bwose wirabe, ufocusinge, ukwirikize ico kintu. Kubera ugiye urasamara ukaraba ivy'abandi, ukumviriza ivy'abandi, usanga biriko birakuzana ingorane. Burya amahoro agira umuntu umwe, agira icitekerezo kimwe, ntikigira abantu benshi. Oya, aho usanga wagiye mu bindi bintu, usanga wagiye mu bindi vyiyumviro, ugasanga uri kuriyumvira ivyiyumviro vy'abandi bantu ho wokwiyumviye ivyiyumviro vyawe n'ingendo yawe. Kandi kenshi na kenshi wiberaho atangorane, kubera nta bintu vyinshi biba biri mu buzima guha ibibazo biguha kwiyumvira cane, kubera ntibikenewe. Burya hari ibintu bikenewe n'ibidakenewe. Umenya gutandukanya ikintu wewe ushobora kurekura kikaza mu buzima bwawe, hanyuma ukagikwirikiza uko nuko. Mugane hari ibintu biza bidakenewe, aho ibintu wewe urondera bidakenewe. Rero kwiha amahoro ni kumaza kwiraba mu kiyo, ni kumaza wowe ukiraba, ivyumviro vyawe ukabigumiza hafi na hafi, ntugende kurondera ibindi bibazo wewe udakeneye mu buzima. Focusinga, kwirikiza ivy'iwawe. Rero ugomba amahoro nta bindi. Raba nk'uko uriko uraraba mu kiyo, wirabe ngene usa, nyambara akantu uhindura, nyambara ngene ubwirante,
uhindura ico kintu mugani ari wewe. Ahandi ho ugiye kuravya abandi bariko barakora, uriya ariko aragira ante, ngende hariya ngende uku ngira uku nuku, usanga uri kurizanira ibibazo kubera ngene bariya bameze siko nawe usanga umeze, ivyumviro vyabo siko wowe usanga ubifashe, usanga muriko muraharira, hariho n'ivyumviro baguha ugasanga bikujeko atanuko wari uvyiteze, ugasanga ni ingorane. Rero niwirabe wifocusinge kuri wewe, hanyuma ibiri imbere bizoba ivyawe kubera nta wundi. Je mpora ndivugira ngo ati burya nta muntu azogutambukira ingendo yo mu buzima atari wewe. Iterambere n'ingendo yawe, ugomba amahoro uyarondera ku buryo bwawe, nta wundi uri hafi yawe kandi muri kumwe, gusa hari abantu bagenda kurondera amahoro ahatari. Ego ka video karako ntibibagire kugira subscribe, like, comment maze urungukire iyi video mugenzi wawe nawe nyene ashobore kumenya ingene ashobora kuronka amahoro. Amahoro ni nk'ikiyo, uriraba maze kwiraba uhindura ivyo wewe ugomba guhindura kuri wewe, nta bindi. Uriraba ufocusinga kuri wewe, ugira ishakashatsi yo kutazoraba hirya no hino, ahubwo ugafocusinga ukaraba kuri ibintu vyawe, nta bindi. Ni ibintu bito. Burya ibintu vyinshi vyo kw'isi umuntu yoshobora kubigira birebire uku nuku, mugani ni ibintu biri hafi na hafi, ni ibintu biri kumwe natwe, mugabo ugasanga turiko turabirondera ahandi hantu bitari kandi biri hafi yacu. Ego sawa, tuzoshobora kubona niyo twabonana. Peace.